Amanyanga mw'itangwa ry'igitoro ku mugwa mukuru wa komine ya Mwaro yibonekeza ku bwa bamwe mu banyagihugu ku mastation azwi ku mazina ya Interpetrol IP Mwaro hamwe na Prestige. Bamwe mu banyagihugu bamenyesha ko ayo manyanga akorwa mu kwima igitoro ababa basanzwe bavuzwe ko bari bunyweshe igitoro kigaheza kigacuruzwa kuri magendu. Biherutse no kuba ku munsi wa gatanu w'indwi iheze ahari hakoraniye abatari bake nk'uko vyiganwa n'uyu munyagihugu. Igitoro caraje kuri station kwa gatanu ku mugoroba, kwa gatandatu amasaha ashika mugabo akazaraza bagatanga bukebuke. Hama icagiye gutangaza n'ingene igitoro bagihaye badakoresheje application abantu kuri sitari bakabura igitoro kirahera. N'icatangaje nuko basikanira abantu bagasikana igitoro caheze. Igitoro bakigurisha kuri magenda hama abari batonze bakagusikanira igitoro bikavako mw'itelefone mugabo atacishobora kuronka. Ayo manyanga yo gucuruza kuri magendu igitoro ku batari ku ntonde za Sopebu, amasoko yacu atomora ko yataziriwe akaravyo canke umwami. Ayo masoko asigura kandi ko ayo manyanga ahagararirwa n'abapolisi, igitoro kigaheza kikagurishwa ku giciro kigwijwe na kabiri. Ho imoto ijamwo 12 litre kuri primamare igurwa 41 cents mugabo bacayiza ku bihumbi 100 cacita akaravyo canke umwami. Iyi nakwizante hari station zibiri, iyo yitwa IP Mwaro, iyindi yitwa Prestige, imwe yitwa Mukuru Rodrigue n'uwundi yitwa Justabene Rusange. Byose bihagarikwe na komiseri Profesor w'Imwaro. Abo banyagihugu basaba ko ayo manyanga yohagarikwa. Mu ruganda rwa RPA ntitwashoboye kuronka rwa Rukundo Calixte, musitanteri wa komine ya Mwaro, co kimwe n'urongoye abapolisi muri komine ya Mwaro Jean Claude Ntirandekura, kugira bagire ico bashikirije.